What's up my people? Bonjour, bonsoir et bon après-midi. J'espère que vous m'aimez neza. Tiens, de venir chimal. Comme vous voyez, si kuri airport international. Muranyitse. Ni kuri airport international Mekiro ndadaye aho twaje gutegera abaririmbyi navuga abasani bacu mu gihugu cy'u Burundi. Aba nabo ni bandi ni Kirikou akiri na Double J Abiriman Boy. Murabibona mu kanya ibintu biri fresh twahashitse gutegera abasore bacu bavuye mu Buraya mu bihugu by'Uburaya ko bavuye mu bihugu byinshi byose bagi mu bihugu byinshi rero barananje kugira ngo dushobore kuraba ukuntu twabakiriye atutsit. This is Flash TV. We shine to progress. Subiri utaniambia kama mko tayari. Subiri sawa. Utaniambia anza kazi. Yes. Reka ndabaramutse ndabifuriza ibihe byiza ndabifuriza kuroranirwa mu bikorwa byanyu bya misi yose. Yes uno munsi udasanzwe. Uno munsi deruka turi ngaha duherekeza bano bene wacu ndavuga Birman Boy Kirikou akira ari kumwe na Double J berekereje hanze y'igihugu ndavuga Uburayi aho bakoze amasho atandukanye izina ryanjye ni Star Boy the Ship novuga yuko imbere yuko tubandanya canke duha ibibazo abamenyesha makuru bari hano amato nsumira bari muri bamwe bakunda Miss Erika ndetse n'uwo bita Sam Overmix reka dufate umunota umwe kugira dukomeze kubibuka aho bagiye kuko natwe tuzohaja murakoze. Yes, ibibazo ni vyanyu abamenyesha makuru ndazi ko muri hano mufise ibibazo byinshi bitandukanye twabonye byinshi bitandukanye twabonye amasho atandukanye baragiye Sweden baraja mu Faransa muri Belgique Allemagne ndetse n'amatosumira hari n'amasho menshi asigaye hari ya anye boba basubirayo gukora bisigura yuko iyo umuntu akoze neza ibintu biragenda neza cyane turatangura n'ibibazo randi promoter ko tayari kabisa Double we wanna party Double we wanna party Kiri we wanna party Asante sana utanguye uko nukera ko abaririmbyi b'igihugu kandi bakaba barakoze ibidasanzwe muri byo bihugu vya Buraya tumenyereye kubona abaririmbyi batandukanye bakora ibidasanzwe hariya mu bihugu vya Buraya uyu munsi Birman Boy Double J na Kirikou akiri barashitse ku kibuga c'indege Mekiro ndadaye ikintu ca mbere bahungu ba Birman Boy turabaha ikaze mu gihugu cyanyu ciza gitembamwo amata n'ubuki. Sana turabashimiye namwe mwakoze kuza kudutera iteka mukadushigikira mukaza kutwakira muri benshi mukatwereka yuko ibyo twakoze mwabibonye ni by'agaciro cyambere kandi tubanze tubashimire. Yego. Double turifuza kumenya byinshi bitandukanye kubijanye n'umuziki wa Birman Boy. Uyu munsi mwaje kuri ku ncuro yanyu igira kabiri ku ncuro ya mbere byaraburijwemo ntimwashoye gushika turifuza kumenya niki kibazo cabaye urugendo rwa Birman Boy ruhindurwe amatariki. Kibazo cyabaye wari umwanya muto twari dufise indege yari kutugarukana
bisagara tuja mu bindi rero bica biba ngombwa ko duhindura itariki yo kugaruka. ariko nta kibazo na kimwe mwagize kiretse iyo tike gusa iyo ndege yabasize. Ikibazo nuko indege yadusize visa yaheze. Ego twarabonye ibitaramo byinshi bitandukanye mwagiye murakora muri bijya bihugu, turifuza kumenya experience mwahakuye canke ugukomera mu kazi bivaye na performance mwagiye muragira muri bijya bihugu, ubwanyu mwayibonye gute nk'abasore babiri mani? Ni experience niniya cyane, ni novuga ko ntitwari tugiye kubateramisha gusa, twari tugiye no kwiga ibintu byinshi kubera yari inshuro yacu ya mbere dushitse hariya. Rero twaragerageje uko dushoboye, turashimiye n'abatwitabiriye n'abaje kudushigikira. Nibaza ko imiryango yaruguruwe, twagarutse mu gihugu. Hari benshi bari bazi ko tutazogaruka hano, ariko twe twagarutse twaje gukora kandi kurusha, kubera twabonye ko gukora cyane araho bishikana umuntu. Akiri mu bitaramo mwakoze muri ibi bihugu vya Buraya, niki kintu mwabonye gitandukanye na performance wakoze muri za Primusique ndetse na performance umaze gukora mu bihugu bitandukanye ndetse vya hano iwacu, donc canke ni vya East Africa, kubera ko ibitaramo mwakoze mwabikoze Buraya. Ndifuza kumenya stage zaho wazibonye gute, wabonye abantu bakira gute umunyamuzika, turifuza kumenya byinshi bivanye no kungena wabonye stage izari zimeze mu bihugu mwagiye murakoreramo. Byari bimeze neza muri rusangi, byari bimeze neza muri rusangi, twebwe twize byinshi kandi nibaza yuko ari intambwe nini twateye, kubera yuko twahuye n'abantu bagiye batandukanye, ariko ikintu gitandukanye n'abo ngaha nuko abahariya iyo bakwishimiye barakwishimira. Iyo nta muntu ashobora kuza muri concert yawe aje kwicara, nta muntu yoriha amahera aje kwicara. Umuntu yarisha amahera abaje kuryoherwana nawe, abaje kukugaragariza nyene ko agushigikiye kandi agukunda. Abandi muraza kubaza ibibazo, ariko ikibazo canje ni iki, iyo uri kurakora ibikorwa ari gushobora kwibaza yuko ibikorwa vyawe bya bifise imbibe. Uno munsi Kirikou akiri waragiye hanze y'igihugu, uraja muri Europe, urabona abafanzi batandukanye ndetse n'ibikorwa vyawe ndetse uranabibasangiza. Ibikorwa vyanyu ndavuga Daboje na Kirikou mwese muri rusangi bavyakiriye gute? Abakunzi banyu hariya anye mwababonye gute muri rusangi? Video yaravyerekana, we na video waraba none. Amavideo twarayaraba ariko ari gihe tutabona yose. Ayo wabona gute? Twabona nyene, harayo twabona tukabona ari meza. Hari n'abandi bavuze ko twagiye gukora ama anniversaire, yego, ariko muri rusangi ibintu byagenze neza, ni intambwe nini nya cyane. Kumva gusa ko ikidoma cyagiye gukora concert muri Belgique gangena kazunguruka Europe, nubwo hoza abantu babiri ntibiba ari ibintu bisanzwe, byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira, kubera yuko uyu munsi yagiye Kirikou, ejo hazogenda uyundi. Niteka ku Burundi, tugiye hariya ntitwagiye nka Kirikou na Daboje, twagiye nk'u Burundi, ahantu hose twagenda twabereka yuko turabarundi. Byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira. Ikibazo cha mbere mfise, karibu sana kwanza mu Burundi, kubera ko maramaze ukwezi kurenga muri mu mahanga, nibaza ko ari iteka kuri mwebwe. Mugabo muje hari ibindi bikorwa mufise ngaha mu Burundi, mu gihe ari benshi bari barindiranye igishika, mwiteguye gute guperforminga itaki 31 mu ntara ya Ngozi? Ikibazo cya kabiri naco, hari ikibazo cabaye kuri Kirikou mu gihe wari uri hanze ku ndirimbo yawe Lala, mbega ni kiye kibazo cagenze gute mu gihe abantu benshi babonye igenda n'umunsi yaheze indwi zirenga zibiri itari kuri rwa YouTube? Habaye ikiye kibazo, mbega uno munsi indirimbo yarabuze burundu canke izogaruka? Ibibazo bibiri, witegure gute igitaramo cyo mu ntara ya Ngozi, mbega ni kiye kinaba abakunzi banyu bo kwitega mu no muziki w'u Burundi? Abakunzi bacu bitege kuryoherwa cyane, inje nzanye nabima amatwi y'urugwaruka rushasha yanje, narakoze indirimbo hariya nshobora kuyiperforminga kuri uwo munsi Ingozi. Ama kubijanye n'indirimbo yanje Lala, no mumenyesha makuru twitije akantu kiwe gatwara 3 secondes, hama ni Krisizi yagakoresheje ariko ntavyo nigeze menya. Mu nyuma rero najya makuru atangura muri irya ndirimbo yaciye agira copyright, arashaka ko ndamuha $1,000, ariko $1,000 ku masegonda 3 ntayo noronka. Hari amakuru avuga yuko ngo yoba yarabarondeye nka nk'uburongozi bwa Birimani, ndavuga bamoza nabandi, ariko umuntu yaduhuje nibaza yuko ari we yatumye tutagiranira ikiyago neza. Umuntu yaduhuje ni Akesi amaze kuduhuza, umuji yaranterefonye, je nibaza ko ashaka views. Rero nanje ndi umuntu nasanze namwishuye kutari kwiza, ariko ico narakimusabiye kw'imbabazi, kandi nawe yavuga yuko icyamubabaje ari ukuntu noba namwishuye, kandi sinamwishuye nabi, ariko nuko uko namwishuye narakoresheje ijwi ryiwe, siko nari kumwishura.
ndamwishuye agira ibyo ashaka kubera ko je nari nzi ko ari akeza ariko arondera amavyuzi ariko naramwegereye ndamusaba imbabazi turiko turabivugana nuko twari tugifatiriwe hariya ariko nkora iyo bima amatwi yanje nababwiye nibaza yuko bizogenda neza tugahuza akayisubiza ya ingozi bizoba bimeze neza cyane azobara akaryo keza ko guhimbaza umwaka mushasha n'abakunzi bacu b'ingozi baze kudushigikira tubafitiye bishasha byinshi hari indirimbo nyinshi dufise twimirije gusohora vuba ndibaza ntacyo bazoga Patrick open mic arafite ikibazo imyiteguro twayikoreye muri Europe tumeze neza Dabo nk'umwe mu baririmbyi kino gihe dufise Burundi bwishimiye umwe baririmbyi bakomeye cyane ndetse tuvuze mu baririmbyi Burundi buhagazeko na izina Dabo J ritabura n'ikimenyamenya mu mahanga barazi ico Dabo J yabamariye igihugu ciwe ndetse n'icijwi giwe rimufashe uyu munsi mufise muriko muraboneka mu deals menshi atandukanye Dabo J ava muri deal aja mu yindi Dabo J kuva atangura umuziki ntaregera asubira hasi ahubwo abandanya aje imbere uyu munsi uragiye Europe uragarutse ndifuza kumenya urugendo Dabo J na Kirikou bakoze muri Europe rugiye guhindura iki cyangwa rugiye gufasha iki umuziki w'u Burundi nkuko nabibabwiye twarize ibintu byinshi bitandukanye tuzogerageza gukosora aho peut-être tutari tugeza mu bikorwa byacu nibaza ko ubu tuzanye ingufu zishasha ubu mudufate nk'abaririmbyi bashasha kabisa hiyo za Buraya burya nta makolabo mwaronse babandi baririmbyi batandukanye batari banga ni banga nyene batari banga reka tubashimira abamenyesha makuru nibaza ko ari umwanya wo kuja kuruhuka Landry ni umwanya wo kuja kuruhuka nibaza yuko ibintu biza kugenda neza after nibaza kuza kugana turabashimiye cyane kubona mwaje kudushigikira mwaduteye iteka twe turabishimiye cyane mukomeze mushigikira n'abandi baririmbyi Yes reka tubashimire abamenyesha makuru mwashoye kuza hano Imana ibahezagire ndetse munagire n'ibihe byiza cyane umwe wese arashobora gutora mikro yiwe kugira ibintu bigenda fresh Peace International TV Roy TV This is Flash TV. We shine to progress.